Oro hari oro yekira. Nani byori mwana yebi. Nojya ntugire ikibazo kwa ugenda ndakwemera ikintu mba ndakikomera. Oro nana kinga nagire ibibazo. Nibaza akazana. Nana abantu bataba bakadodo. Ntakibazo. Bosi. Amahoro ya. Ego. Amahoro. Ni sawa ko tugendereye n'amahoro. Samahoro mtawa. Je ndafise ikibazo rero. Inje kukusaba umfashe kuva mu gitondo ndiko ndiruka nduga manuka namye mu buterere. Musazi nk'umwewe. Namye mu buterere mu Kamenge kumubone ukanga. Hamwe nabasha. Izo ni ntaragiye urayerera. Ndiko ndayiga umwana wanje. Urakurarega umukobwa wawe. Ahantu pumenga no mu mubiri ndiko ndaka. Mama we. None uri kumuhigira imwito ntarubwiye zose naduze namanuze rero nshaka mutama yakubu nshaka umfashe nanjye naragufashije ndagufashije mbwira kama ndagufashe twohana je nawe wenje kurondera umukobwa atari n'uwi wawe iyo musi nje kukubwira musije kumbya jewe nariko ndohoha none urashobora gucunga umukobwa wawe ukamucunga ukanamuhiga niyo yagiye kuyerere basi fasha basi mutama ndabigusabye je umfashe umukobwa wiwanje ijya yejo namukuye mu nzira kwa Joel muzo kwa nunamukuye abuza je ndaduyanani abuza kwa mukuye mu nzira kwa Joel neza mbona tujoreka kwati kwarawe kono nabana bacu mana ya nuvyihanganire kubera ko utabimbwiye ubure kivyukira ngo batazi byindi mana yanje uruko numvise ko Joel agwaye umugera nico gusanga ko kiramba baza conyene mana yanje yako jero umuntu mufata Joel no mujya menye ndakubuze ngo kwayiki none kuri kurara gusumva ega numwana wanje nibyari ndababaye ubuze ngo kwayiki nabikubwiye ko Joel agwaye umugera cyangwa barabyumvise yaragiye kwipimisha baribona nibiyitwi Joel agwaye umugera nk'ubucombu mu mwana nkamufata nana kubera umukobwa wawe bazi kubera kutamugira ndabyarira abandi ibihume by'abahungu rero umbiriza rero mutaha shaka umfashe tugende kwa Joel ubu ndazi ko ari yari oya jabo napfuye byaheze turaza kumfasha oya jabo akaniyahura none kubera ko umukobwa wawe arajya mu Joel numfasha basi umugero urayerera ndabyemeye numfasha urupfu rw'umuntu biba biri kumwe fasha basi ndabigusabye tujane kwa Joel basi ubu ndazi ko ari yari ndamukurayo nje ndamupura no kuguru nguvuzi nakatika Mungu wangu baba nataka nikutane bibi yangu mama ngomba sange bibi yaki kubera Lema kugirira ko umukobwa wawe ajya kwa nyungari kwabikuye kujye wakambere kwawe ndakubaza urazi nk'ubu no mufata nk'ubu nkamufata ndashaka mukuru kuboko ndumva Yakobo presa uvuye gutora ya device ndabona ameze nk'uku yari gutora device papa nagiye gutora device kwa Jojo kubera ejo kumugoroba Yakobo umwana wanje kwa mugeza gushika izi saha wari umwituniye ko muri inzu yiwawe Yakobo umwana wiwanje wari umwituniye ko ukuri kumeze kugira ngo amirasura ufungiye gupfa hanyuma wenda kubaza kubera iki wajyamenye na Joel akazi mugera ukaza kubanyanduza ubu ndepfiriye nari nzi ngo ndiko ndagabanya imyaka ndashaka kumbwira yuko rero mwari muryamanye wapi ari gutora device nasubira kumara vraiment ubu mwana waranyanduza papa ndakubaza umwana ndazonyirongorera wewe ivyo kumbwira jewe ko ndabwira wowe ko ariko utamumwanga urabizi ibyo Joel yangitse
ugeni amusore kweki amusore ofumana Joel ofumana Joel ofumana Joel Yakobo umwana wiwanje iki daimoni azokuhumira iki daimoni utarateneza Jackie sawa iki daimoni agume ngahanye kwa Yakobo uguma hanye na hanyena janunga abana bakwaye umugera jewe janunga abana Gandariya na janu umwe we ni batanu bakunaniye nangorane gwani we waretse nabi warashobora kurera umwana umutunga ariya mpamvu nanduye umugera yakukwangira nkuko umwana wiwanje sawa Zokupuna muguma we umbona we ndakura ba mugitora ndiko ndaguhiga kuri gamba Yakobo uyu mutamu uyu ubusingo bapekare kubera umukobwa wawe we ndakura shumikana na so wawe sabiri kigungu shumikana na so wawe ubungiye gupfa kubera itama Soniki ugiye jana vyabona